Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom. Shalom, mama. Shalom. Nukuri ndashima Imana. Murakomeye. Yego, happy new year. Happy new year too. Urakomeye. Ndashima Imana cyane. Umuryango wawe. Umuryango wameze neza cyane. Ndanezerewe koko. Naje ndanezerewe cyane guhura nawe mu kiganiro. Uratwe navyifuje kenshi. Poranza nkavuga ubutumwa bwiza nkagenda urumva nahora nifuza ko kuhura umunsi umwe. Urumva mu mpera z'umwaka dukoza agasha rero. Dukoza agasha. Yego kabisa. Umeze neza. Nukuri je ndashima Imana. Naraye neza. N'umuryango turamahoro. Yego. Patrick nukuri. Je nagomba kugushimira. Imbere y'abakunzi bacu bahora CANAAN TV. Uyu muntu w'Imana yaramfasha amaboko. Nari ndushe. Ari gihe nabandi mu rugendo ugasanga ninda gutegura ubutumwa bumara igihe ntazoba ndahari mugabo ubu naho mba ntahari ndumva ko mfise umuntu nizeye asigarana cyane Imana yo mwitiro guhezagira nikibagire ubwitange bwawe ego wagize neza Imana guhezagire cyane mama Laura naje warangiriye neza narakunze cyane ikiganiro cya CANAAN TV igituma nguma ngaruka ngaho urabisi ko urambwira Patrick arageze tiara kampamagara nama feedback numviriza agakora ku mutima wanje kambwira ko wowe amajyezi yanyigisho ziwawe zingo abajene kujya ubigisha kujya butumwa bwiza tubacisha birakora ku mitima yawe amen ikanisiza umutima wanje kavuga mana nico naremewe nivyo bikorwa byanje bya minsi yose reka habone ku muntu umwe yo kugura ino video umutima we ugatabako icubero kibica Imana amen naranezerewe kubwitukiye amen warangiriye neza naje ndagushimiye Imana ikuhezagire amen rero reka tubande dufata kanya tubanze twifuriza umwaka mwiza abakunzi bacu turazi ko dufise abakunzi n'ukuri barahari badutera intege buri munsi badushimira batubwira ati ijambo mutangarira twubaka riradufasha haraho ridukura haraho ritugeza rero tubanze tubifurize umwaka mwiza mw'ijambo karibu Patrick bavandimwe ba CANAAN TV turabifurije umwaka mwiza cyane wa 2025 umwaka mwiza cyane mama Laura nukuri nariko ndasenga muri no minsi ndakunda kwanda bazimana mana nukuri ndakeneye umpize ijambo nzirana uyu mwaka Imana ipaze ijambo ryo muri Zekariya 12 umurongo wa 10 haravuga ngo nzosuka kunzu ya Dawidi no kuba Yerusalemu imwemu y'ubuntu niyo gusenga amen 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 abantu bakurikirana CANAAN TV turabasengeye turabifurije ko 2025 Imana yosuka hariho itandukaniro ryo gusuka no guhabwa yego guhabwa umuntu namuheza ikintu bukeya kimwe ariko gusuka ni byinshi Imana isuka imwemu y'ubuntu reka maze mvuge ku buntu ubuntu ni ikintu gikomeye nta kintu na kimwe gishobora kuzibira ubuntu Imana izo gusuka ubuntu Paulo yavuze ijambo ryiza mu Malawi yaryoheye cyane ngo Imana yacu izobasanza ko ubuntu bwose murushirize kuyikorera mufise ibahagije muri byose hari zo dukehaniwe hari zo twari dukehaniwe mu mwaka wa 2024 ariko hariho ubuntu bw'Imana haleluya witege gukorerwa n'ubuntu bw'Imana Imana igusukeho ubuntu bwayo Paulo Dawudi aravuga ijambo ryiza Dawudi yaravuze ngo uburake bwe nubwo akanyisasa ariko ubuntu bwe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho kubera tugihumeka witege gukorerwa n'ubuntu bw'Imana muri 2025 witege gukorerwa n'ubuntu bw'Imana Paulo abwira Timoteyo ijambo ryiza ngo ubuntu bwanje buziyongeranya kuri wewe kwiyongeranya buziyongeranya kuri wewe Yesaya aravuga ngo imisozi n'uturambi birashobora gukurwako ariko ubuntu bwanje tibuzakuvaho imisozi irashobora kuvaho ariko ubuntu bwanje Yesu arabivuga neza muri Yohana ijambo ryiza ngo ibibogaboga muri we nivyo yaduhayeho n'ubuntu bugeretse ku bundi ndakwifurije ubuntu bugeretse ku bundi Imana igusukire ubuntu bugeretse ku bundi hirya y'ubuntu Imana ikuzuza umwuka wo gusenga nzosuka ku nzu ya Dawidi imwemu y'ubuntu niyo gusenga ndabifurije gusenga abavandimwe ndabifurije gusenga Dawudi yari ijambo yavuze mu Malawi yanyoheye ejo bivuga ngo imiguza y'intama birashobora gusonza no kuburanirwa ariko barondera uhoraho nta cyiza bazokena abarondera nariko niyumvira kubera ko bakoresheje intambwe
nigakibura intambwe ntishobora kubura kubera imbaraga irakomeye n'umwami w'ishamba iranyaruka ntishobora kubura ariko Dawudi yaravuze ngo iyi ntambwe irashobora kuburanirwa ariko abarondera umwami wabo. Ndakwifurije kurondera umwami, ndakwifurije kurondera umwami 2025. Nta cyiza umwami azotwima, nta cyiza azotwima. Ndakwifurije kurondera umwami mudukuri bakunzi bahora CANAAN TV. Imana isuki imwe mu y'ubuntu niyo gusenga ku buzima bwanyu. Hari ijambo nkunda mama lawe Salomo yavuze ngo nguze wumve gusenga kwa buri mwijoro ubaroraniriza ibyawe. Hari bitaroranye ariko amasengesho yawe azobiroranya. Gusenga kwawe, kwinginga kwawe, kuba atashe ku Mana, haleluya, izo bikuroraniriza, Imana iguhezagire cyane. Hori CANAAN TV turabakunda cyane. Mama Laura niryo jambo rero. Nukuri rakomeye. Na jewe mpatiye kubyavuze. Imana ibaroranirize muri uyu mwaka wa 2025. Nukuri hariho byinshi bishobora kuba byarakugoye, bishobora kuba byarakunanije, nanje ndabifise ariko ndasenze Imana datarugira byose ngo tujabutse muri 2025 turi mu musesekara. Haleluya, amen. Imana idusesekarize kandi gisumbirije byose itwuzuza inyota yo gusenga. Itwuzuza inyota yo gusenga. Ibicaniro byo mu mitima yacu bigume byaka muri 2025. Haleluya. Bantu b'Imana, nta kintu nabonye kibaho kiryoshe, nta kintu na kimwe nabonye gitanga inkomezi nko gusenga no kuba mu ijambo ry'Imana. Satani nico kintu conye atinya ijambo ry'Imana. Rero muri 2025 bakunzi bahora CANAAN mugira inyota, inyota igwire, ndazi ko ibyanyu byose bizogenda neza. Imana yo mu ijuru ibahezagire, turabakunda cyane, turabasengera kenshi, tubifuriza ibyiza ngo bagwireko mwarahezagiwe. Bavandimwe, mbere yuko duhera heza ndashaka nshimire mama Laura, ndamukoreye surprise. Ndashaka ndamushimire. Ni umumama w'umwete. Kandi Bibiliya iravuga ngo abanyamwete bakorera abami. Abanyamwete bakorera abami. Ndashimira mama Laura, aritanga bimwe biteye ubwoba. Namwe murabizi iminsi yose ubutumwa bwiza. Iminsi yose mu myaka yiwe arakuze mugabo aragerageza uburyo bwose ijambo ntiribure ku munsi. Arafite ibikoresho, aritanga ku buryo butangaje, aratumira abantu. Mama Laura nukuri ndagushimiye. Aba bantu umwaka wose umaze uriko urabagaburira ijambo ry'Imana, ubutame bwawe ntabwo ari ubwubusa mu mwami. Ijambo ry'Imana n'imbuto itabora. Wewe urashobora arigiye uzosaza mugabo n'ubutumwa buzoguma kuri hariya kugeza nabuzukuruza bawe bazabavuga ngo ndore mami wacu. Haleluya. Ndore mami wacu ijambo yasize abibize kuri nosi y'abazima. Ndore mami wacu ni ikintu cyiza cyane. Wakoze ikintu cyiza. Hari abantu baruhuse, hari abantu bumvisha ubutumwa bwiza bw'ukuri, hari abantu babohoze. Mama Laura ndagushimiye, warakoze cyane kwitangira abandi, gukorera abandi, wari uryamye mugabo ndabizi ngene bigora gutegura amasije nk'atatu 4 icyarimwe biragora, aziko nama nabakubwiye ko nje bingora, mugabo wowe urategura ubutumwa nka 5 icyarimwe ku munsi umwe. Imana iguhezagire. Amen. Undi muntu dushaka gushimira Thierry. Thierry turamushimira go. Thierry ni umukameramani wacu. Ntaboneka mugabo ibintu byose bikorwa kubera we. Aritanga kubitegura ibiganiro, twebwe turafata tukigendera agasigara arakora ijoro ryose umurango, rimwe na rimwe amakonexio akamwangira. Thierry, umwami Yesu wakoreye ni wazaguhemba. Twebwe ntacyo dufite tuguhemba nta na kimwe, ariko umwami Yesu akugirira ubuntu bwinshi. Muri 2025 uzobone imbuto wabibye uzosarure. Imana izoguye gusarura Thierry. Imana izaguye gusarura 2025. Imana izokugirira, izakubwishiriza imvura y'umugisha. Imvura y'ubuntu bw'Imana izogwire ku buzima bwawe. Amen. Thierry, na jewe niko ndakwifurije. Nukuri ntusanzwe. Uyu mwana afite ibintu byinshi akora, ariko aragerageza kunezereza umuntu wese bariko barakorana. Umwete wawe, ubutame bwawe subwo busa mu mwami. Imana izokwiyereka mu buryo budasanzwe. Kandi n'ubundi bibaza kumaze kubona gaco kibyiza. Yesu aguhezagire. Rero bakunzi beza dukunda gose, nukuri Patrick nagushimiye kandi ubusindambirwa. Nukuri uyu muntu w'Imana arakunda Imana, arakunda gukorera Imana, arakunda gukorera abandi. Je turasengana mu ishengero iwacu, ariko n'umudiakoni mwiza kandi n'umuvuga butumwa mwiza arimwo vyose.
ubutame bwawe si ubwubusa mu mwami nawe nukuri Imana izikwereke ibyiza ukiri muri uyu mubiri nukuri dusarura ibyiza warakoze cyane murakoze cyane umwami Yesu abahezagire cyane mu mwaka mwiza mu mishasha wa 2025 murakoze mwaka mwiza muhire wa 2025 we love you turakoze cyane murakoze cyane